urakoze cyane wowe ufasha akanya kugira ngo tubane muri kino cigwa kandi n'Imana ibigushoboje nanje yanshoboje gutanga iki cigwa ndayikengurukiye. Nashaka mbandanye mvuga ku ijambo nahereje ko mu cigwa c'imbere aho nariko ndatanga intangamarara y'ajya amategeko 10 tubona mu gitabo cyo kuvayo igice ca 20. Twarabonye ko Imana yatanguye yivuga, iravuga ko ariyo yavuze aya majambo yose, no kuvuga niyo yatanze ajya amategeko, amategeko ya Mose, amategeko y'umwana w'umuntu. Hanyuma mu murongo wa 2 ivuga ngo nduhoraho Imana yawe ewe Isirayeli, nkuko yovuga ngo nduhoraho Imana yawe yewe wewe uri kurankurikirana. Hanyuma ikigaragara nkuko nabivuze nuko mu vy'ukuri Imana ntibabaye imitima nimwe mu gusa, ni Imana ibabaye ubuzima bw'abantu muri rusangi, ingene abantu babayeho. Hanyuma ico ngiye kuvuga ko uyu munsi nuko Imana ishaka ko amahanga abaho mu mwidegemvyo. Iki kintu twita liberté, umwidegemvyo, kwishira no kwizana mu buzima bw'ihanga ni kintu Imana ikunda, ni kintu Imana ishaka. Washaka ni nawo mushinga w'ibindi vyose, kuko hatagira umwidegemvyo mu gihugu, igihugu kitagira umwidegemvyo ntigishobora no kwipangira ibintu vyaco ngo citunganirize ibintu vyaco. Ijambo tuza gusoma riri muri wa murongo wa 2 ariko agace ka 2. Mwibuke ko mu cigwa giheruka twasomye agace ka mbere kavuga ngo nduhoraho Imana yawe yagukuye, nduhoraho Imana yawe naho twagarukirije. Muri kino cigwa rero nshaka tubandanye n'agace gakurikira kavuga ngo yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Imana yidondoye, mugabo hano yongeye ko ngo ni jewe nagukuye mu nzu y'ubuja. Mwibuke ko igihe Abisirayeki bava muri Egiputa bavuyeyo barongowe na Mose, ariko hano Imana iriko iremeza ko atari Mose yabakuyeyo, ko ari Imana yabikoze. Mose yari igikoresho. Igihe cari hageze ko Imana ishitse umugambi wayo ku Bisirayeli, ifata ingingo yo kubakurayo. Mbere n'igihe yahamagara Mose yarabivuze, nabonye amagorwa Abisirayeli barimwo kandi nzanywe no kubakiza, nzanywe no kubakurayo, none rero ndagutumye genda. Harimo ijambo rikomeye cyane. Iyo Imana ishaka kugirira neza igihugu ntikimanukana n'abamarayika ngo ikikora ibintu vyose bikenewe kugira ngo ico gihugu gishike muri ivyo bintu Imana ishaka gukora. Imana ikorana n'abantu bemeye gukoreshwa nayo. Reka ndabisubiremo, bantu musengera igihugu, iri jambo ntimuze mugibagire. Naho dusaba ngo Imana ikora ibinabiriya, nta na rimwe Imana izokwigera iza ngo abari yibikora. Imana ikenera abantu bayubaha, abantu batahura umugambi wayo, bemera guhaguruka bagakoreshwa nayo. Ubuzima bw'ihanga uri umuntu atazi Imana wobona umenga ni inkurikizi z'ingingo abantu bamwe bagiye barafata, cane cane ababa bashizwe imbere y'abandi mu buzima bwaryo. Ariko inyuma y'ivyabo bantu bakora hanyegeyeyo ikiganza c'Imana. Twarabonye ko Imana ariyo yaremye amahanga yose iyakuye muri Adamu, kandi ngo imaze kuyarema irayashingira mbere n'uturimbi twayo, no kuvuga ihanga ryose irariha akarere karyo, mbere ngo iyagerera n'igihe azoba. Ariko tuje muri kahise tukaraba ubuzima bw'ibihugu, tubona uburimbi bw'ibihugu bushingwa n'abantu. Abantu barahaguruka bakagwanira igihugu, bagasekana n'ababanyi, ukabona akarimbi barakimuye bagashiza. Nta Mana tubona, mugabo ijambo ry'Imana riremeza ko ariyo yashinze uturimbi tw'ibihugu. Nabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntimubone mwidegemvya ngo mushimire abana b'abantu gusa babikoze. Byavuye kuri jewe. Yemwe Barundi, ni byiza ko twibuka abitanze kugira ngo turonke intaye yo kwikukira. Ariko nashaka ngo ntitwibagire ko hajya inyuma yabo hari ikiganza c'Imana. Iyo igihe kigeze Imana ikavuga ngo aba bantu bategerezwa kwidegemvya, Imana ntiyigaragaza ku kibuga. Imana ikorera inyuma, igakoresha abantu batandukanye, abayizera n'abatayizera. Mugabo hari ikibazo ngaho umuntu yo kwibaza, none ni kubera iki Imana yabanje
gushira inguvu kuri iri jambo imbere yuko inabaha najya amategeko. Murabizi twarabivuganye imbere gato, ni kubera iki yabanje kwivugaho, yashaka ko bumva aya mategeko iyo ariko arava si kuri Mose ni kuri jewe, nimwe ayagarariza mumenye ko muzonsanga imbere. None aha naho yashaka kuvuga iki? Ni kubera iki yabanje kubibutsa ko ariyo yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Muri kahise k'ibihugu hariho ibintu vyama bishika, ugasanga ibihugu bimwe kubera bifise inguvu kurusha ibindi biravogereye ivyo bitagira inguvu nyinshi bikifatira uturere, ugasanga mbere birashobora no kufata nabi abagize ivyo bihugu, ugasanga birifatiye intwaro mu minwe, maze intwari igahindukizwa igakoreshwa ku nyungu z'ivyo bihugu biba bifise inguvu. Ugasanga abantu barategetswe kwiga no gukoresha ururimi rwabo bariko barabacuranguza. Nkuko nabivuze mu ntango, ibi vyose biranyuranye n'ico Imana ishaka, kuko biza bitwara umwidegemvyo ico gihugu. Mu bugombe bw'Imana, Imana irashaka ko amahanga yidegemvya, niho honyene ishobora gushitsa kuri ayo mahanga wa mugambi wayo. Murazi ko isezerano ryo kugirira neza amahanga gerekeye amahanga yose, ntigerekeye Abisirayeki bonyene. Umugisha w'Imana ntushoboka mu gihe ihanga ritidegemvye, kuko ikintu ca mbere mu bigize umuntu muri kamere kiwe ni umwidegemvyo. Umuntu atagira umwidegemvyo ntashobora kunezerwa. Nico gituma ari bibi cyane kurenganya abantu bagapfungwa bazira ubusa. Burya umuntu akwiye kwakwa umwidegemvyo wenyene, akwiye kuba ari umuntu kuba mu mwidegemvyo bituma bingorane ku bandi. Ntidukwiye kugira igihugu aho abantu bakwa umwidegemvyo barenganijwe, kuko ni ikintu kibi. Uko Imana itabishaka ku gihugu niko itanabishaka ku mwana w'umuntu, kuko niyo yaturemanye ububasha bwo guhitamwo umwidegemvyo. Nariko ndavuga rero yuko kubona igihugu kibayeho kiganzwa n'ikindi, abagize ico gihugu kiganzwa badafise uburenganzira bwo gutunganya igihugu cabo uko bavyumva, biranyuranye no gushaka kw'Imana. Imana ishaka ko ihanga ryose ryidegemvya, kuko niho bwa budasa hagati y'amahanga, la diversité nationale, niho bushoboka. Kandi murabizi yuko mu ijambo ryayo, mu ijambo ry'Imana, igihe intumwa Yohana yerekwa abantu ngo bari mu ijuru, niko yabivuze, yabonye bavuye mu ndimi zose, mu bwoko bwose, no mu mahanga yose. Si vyiza rero ko ihanga rimwe rirengera irindi kugira ngo rihave rizimanganya akaranga karyo. Murabizi igihe umwami Farao yafata ingingo yuko umwana wese azovuka w'umuhungu w'umwisirayeli bazoca bamuniga, murabizi vyabaye, Imana ntiyakunze ko biba, yahagurukije abakirizi b'abanyegiputa baragarariza iryo tegeko ry'umwami, bituma abana b'abahungu b'Abisirayeli babaho. Ariko yumvira ico kintu Farao yashaka gukora, iyo babishobora abana bose b'abahungu bakabaniga, hari kugera igihe haza urunganwe rw'Abisirayeli atamuhungu n'umwe arimwo, ari abakobwa gusa. Abo bakobwa kugira ngo bubake ingo zabo bari guca babana n'abahungu b'abanyegiputa. Babanye n'abahungu b'abanyegiputa, abana babo baca bitwa abanyegiputa. No kuvuga ko ryahanga Imana yashaka gukura muri Aburahamu ryari kuba rizimanganye, kuko muri iriya myaka, muri biriya bihe, umwana yafata akaranga kase. Igituma Imana itakunze ko biba nuko vyari binyuranye n'umugambi wayo, la diversité nationale. Imana irashaka ko ihanga ryose ribaho. Si vyiza ko igihugu kirengera ikindi kikagitegeka gukoresha ururimi rundi, kikajyaka vya bintu bigize akaranga kayo. Nico gituma nabari abana bisoweto bahagurutse bakagira imyiyerekano banka ingingo yari yafashwe n'uburongozi bwa Afrika y'Epfo ko bategerezwa guheba indimi z'abavyeyi babo bakiga mu rurimi rw'iki africanaire. Bajya nabo bari mu murongo wo gushaka kw'Imana. Si vyiza na gato kwihanga rya kururimi. Ariko mu nkundire tubandanye tugaruke ku Bisirayeli, kugira ngo Abisirayeli bashobore kubaho muri bwa buzima Imana yari yarabasezeraniye. Mwibuke igihamagara Aburahamu, yamubwiye ko izomukuramo ihanga rikomeye, a great nation. Muribuka ko navuze ko ubu bukomezi, iri hanga rikomeye si gitigiri cy'abantu benshi cyane, naho yarabemereye yuko bazogwira. Murabiza Abisirayeli
sigitigiri kiteye ubwoba gose. Ibihugu biringa abantu benshi bihamagawe Israel ntiyojamwo, murabizi ko ari Ubushinwa n'Ubuhindi n'ibindi. Ubu bukomezi bw'ihanga buhagaze ahanini ku kuntu ihanga ryitunganije, l'organisation de la nation. Ingene ihanga ryitunganya navyo bihera mu mibereho y'abantu, mu mavaleur agenga abantu, bikaja mu kuntu bubaka ikibano cabo maze bigatandukira igihugu. Hari ibihugu binini bifise ubutaka bwagutse cyane, bifise n'ubutunzi kama bwinshi cyane, mugabo bigiye musanga arakajagari, usanga atarutonde ruhari. Mugabo igihugu gito nka Israel kivutse hirya yejo mu 48, uyu munsi caramaze kwiyubahiriza kw'isi nzima, kuko bimwe mu biranga inyifato zabo bituruka muri aya mabwirizwa nyene 10 ndiko ndavuga, naho batagisenga Imana nkuko bayisenga kera. Ntivyakunda ko rirya sezerano ryo gufata Aburahamu akavamwo ihanga, kandi iryo hanga rikaba ihanga rikomeye. Mbere iryo hanga rikemererwa ko ritazoba umurizo, ahubwo ko rizoba umutwe, rizoba imbere mu mahanga, ritazoharugwa inyuma. Ntivyashoboka ko iryo sezerano rishobora gushirwa mu ngiro Abisirayeli batidegemvye. Hariho ubuzima budakunda Imana idushakira tudashobora kubamwo tutidegemvye. Nico gituma iragahezagirwa yo yakunze yuko intwaro ya gikoroni irangira. Irya ntwaro vyari bikwiye ko ivaho, naho vyatugoye kumenya ingene dutunganya umwidegemvyo wacu. Ico washaka nico ndoca mvuga ko mu cigwa gikurikira. Ariko mu vy'ukuri Imana irashaka ko amahanga yidegemvya. Imana yashaka ko babanza bakava mu buja, babanze bagera ahantu bidegemvya, kandi ico ni Imana yagikoze. Ntitubone dufise akarere tubamwo, turafise ubutaka bw'u Burundi bufise n'uburimbi, ego nivyo hariho ivyo twatakaje muri kahise kubera intwaro za gikoroni nyene. Ntitwibaze ngo kuba dufise ubutaka ngo ni ibintu vy'igihamana. Harimo ikiganza, harimo urutoke rw'Imana. Ihanga ritagira aho riba rizimanganye. Ni vyiza ko twumva ko Imana yatugiriye neza nk'abarundi, ikaduha ubutaka, ikaduha igihugu citwa Burundi. Ni vyiza ko dutahura ko kuba dufise umwidegenzo wo kuvuga ikirundi, uyu n'umugisha Imana yahaye kino gihugu. Kuba dufise uburenganzira bwo kubaka culture yacu, imico yacu. Ntihagire umuntu adutegeka kwambara ukundi kuntu, gufungura ukundi kuntu, kuvuga ukundi kuntu. Ntihagire umuntu adutegeka imigenzo yacu. Uwo n'umugisha. Kandi ivyo birakenewe kugira ngo Imana ishobore gushikana ihanga mw'isezerano ry'umugisha yari sezeraniye. Ariko ikindi kintu gikomeye ni iri jambo yavuze ngo nabakuye mu nzu y'ubuja. Mbega iri jambo ubuja nukuvuga iki? Ubuja mu gifaransa ni esclavage. Nukuvuga nukubaho umeze nk'igikoresho c'uwundi muntu. Uwo muntu ari wafata ingingo y'inge nubaho. Utega amaboko shobuja, witeze icaguha, witeze itegeka guha gusa. Ucumera nk'akantu katagira ubwenge, akantu bakoresha telecommande. Umuja aratandukanye n'umwene gihugu, umusitwaya. Igihugu gitomoye nticubakwa n'abaja. Nticubakwa n'abantu mu bwenge bwabo biyumvira nk'abaja. Bafise ico no kwita mu gifaransa mentalité d'esclave. Igihugu gitomoye cubakwa n'abantu bafise ivyiyumviro bacumva ko ari igihugu cabo, ivyiyumviro vy'umusitwaya. Ibi bintu Mose yabigishije muri ano mategeko, bimwe muri ivyo vyiyumviriye neza uravyumvamwo kwifata nk'umwene gihugu, la responsabilité citoyenne. Kumva yuko ingene ikibano cawe kimera ubifise mu ruhara, ari naco gituma hariho inyifato utegerezwa kwirinda. Iri jambo sinoriheza nzoribandanya, ariko ngende vuze kino kintu. Kimwe mu bintu bibuza ibihugu vya Afrika gutera imbere nuko benshi mu babigize bafise mentalite y'ubusclave, bafise mentalite yo gufashwa, mentalite yo gusega, mentalite yo kwitega ko leta izokora ibintu vyose, mentalite yo kumva ko naho amazi yo kononekara gasese, kandi ko ndavuga y'amazi y'amarobine, kumva umenga hariho abandi bantu babijejwe. Ni nka wa muja yitega ko bamuha ivyarya gusa, wewe ata responsabilité afise ku buzima bwiwe. Iyi mentalite ya mendicité ntitandukanye na mentalite ya esclave. Ntidushobora
ntidushobora kubaka igihugu kizima ubwenge bwacu bukimeze gutyo. Nico gituma Mose yabafatiye imyaka 40 arabigisha, arabakuramwo ubu buntu bwose bwo kwiyumvira nk'abaja. Natwe turakeneye kuduzwa kuri uru rugezo rwo kumva ko ubuzima bw'igihugu tubufise mu minwe yacu. Iki cigwa nkuko nabivuze ni kinini, nzokigarukako mu cigwa gikurikira. Imana iguhezagire cyane wewe wabanye nanje, Imana ibandanye kugurura ubwenge kandi igukoreshe gushitsa ibi bintu ndiko ndavuga, kuko se amajambo yo mu kirere ni isezerano ry'Imana ku mahanga yose n'ihanga ryacu ririmwo. Imana iguhezagire.